bwo kumwubaha dusomeye amajambo dusanga mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto. Turasoma muri kino gice cya 5 ndahera ku murongo wa 6 nshikane ku murongo w'8. Haravuga ngo kwirata kwanyu si kwiza, nimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose, nuko mukureho umwambiro wa kera kugira ngo mubirobe risha nkuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. Nuko tuziriza iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye y'ukuri. Amen. Uyakire ukunyene muntu uri hano wumva iciri jambo rivuga, nubigire ngo ni vya babandi, ni ivy'iwawe kuko nabihawe ku bwawe. Nabihawe ku bwawe. Nuri iyo hanze ari karanyumva wumvira ijambo uryakire nk'iryawe. Niri jambo rivuga ngo kuraho umwambiro wa kera. Kuraho umwambiro wa kera. Kuraho umwambiro wa kera. Paulo usomye muri kino gice cya 5 n'imbere yaho gatoya yari karahanura abantu bo mwishengero ry'Ikorinto. Abahanura, Bibiliya avuga ngo abahanura nk'umuvyeyi. Yesu nashimwe. Munyemerere ndabahanure nk'umuvyeyi yavyaye agaheka. Munyemerere n'aba bana bumva ndeze ndabicarika nkabahanura nk'umuvyeyi, kandi nkumva afise igishika cyuko bozosozera neza urugendo. Kubiteguye bugira buce, ariko kubanyavyaha ngo bugira bwire. Paulo rero yari karahanura abantu b'Ikorinto, abahanura nk'umuvyeyi. Yari yarumvise amakuru y'ukuntu bifashe. Paulo wewe yari yumvise amakuru amubwira ngo burya ryashengero wavyabye ubutumwa bwiza ry'Ikorinto, ubusambanyi burabamaze bwaramama. Ibaze ku murongo wa mbere gice cya 5 ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi. Ibaze inkuru, mbega inkuru iri kiramamara kuri wewe uyu munsi niye? Umuntu wese yibaza iri inkuru iri kiramamara. Ibaze byamamaye no kuvuga ngo vyakwiye hose, biragenda biramushikira niyo Paulo yarari. Arabandikira ugwete abahanura, ababwira yuko badakwiye kubembereza umuntu ari muri ivyo vyaha, yuko akwiye gukugwa mwishengero, akwiye kugarikwa mu bikogwa. Bakunda kuvuga ko ari cete cyo gutenga. Twasomye aya majambo yababwiye, arababwira ngo kwirata kwanyu si kwiza. Yari yumvise yuko birata turaba Kristo bakaryoherwa, kumure bagatamba, kumure bagatazira, kumure bakagenda babwira abantu bose twebwe turaba Kristo, twebwe rero. Arababwira ngo kwirata kwanyu si kwiza. Nimuzi yuko umwambiro muke ututumbisha irobe. Nimuzi yuko ako kantu gatoya kari muri mwebwe kariko garatuma mwandavura, kariko garatuma mumenyekana nabi, kariko karatuma abantu babamenya ukutariko, kandi bica bitukisha ishengero ryose. Nta n'isoni. Arababwira ngo nimukureho umwambiro wa kera. Wa kera yashaka kuvuga iki? Ko muvuga ko mwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, kera hari ivyo mwahoramwo. Uwo mwambiro wa kera, umwambiro ugereranywa n'ivyaha, nivyo yashaka kubabwira.
n'ibyaha, ibintu bibi byari muri bo. Nimukureho umwambiro wa kera rero, ko muvuga ko mwakiriye Kristo, ko mubiririmba ko muri aba Kristo, nimukureho uwo mwambiro wa kera, mutekure, nimukureho. Ababwira ngo kugira ngo bikunde mube irobe risha, irobe rishasha. Nimwakuraho umwambiro wa kera, murabirobe rishasha. Imana idufashe cyane. Abisirayeli bavuye imyaka bamaze muri Egiputa barabaja. Burya natwe twarabaja. Abaja b'ubusambanyi, abaja bo kuraguza, abaja bo kuboregwa, abaja b'ubusuma, abaja bo kubesha, abaja b'inzigo, bishari n'ugwanko, abaja b'amacakubiri. Siyo twahora? Si ibyo twahoramwe? Nimba vy'ukuri twarabivuyemwo. Paulo rero yumva yuko bimwe barimwe imbere yuko bakira Kristo babikibirimwo, aribwo busambanyi nibwo yashimikiye kuko nibwo bwari bwaramamaye. Imana idufashe. Hari igihe icyaha kijya ahantu kikaba sinzi nagumye nibaza yuko kumbure biba ari ibyaha by'akaronda. Erega hariho n'akaronda ko mu buryo bw'imwe. Yari afise umwambiro umeze gute? Uwo mwambiro usanga wambiye ishengero ryose, ugasanga ishengero ryarandukiwe, ugasanga na karonda mu buryo bw'imwemu. Yari rero mu gihe Imana yari yamaze kugira umugambi wo kubavana mu buja. Haleluya. Imana iragira umugambi, iravuga ngo imyaka mumaze mu buja irahagije. Burya ho nahura na Yesu, Imana yavuze ngo ewe Denise, imyaka umaze mu buja irahagije. Hanyuma ishirangendera nabo yo ikirakora akantu, irakora akantu. Farao yanka kubarekura, kumwe Satani yinana, umuntu bakamubwira ubutumwa bwiza, akaguma Satani akaguma akwega kugira umuntu agume muri vya bindi. Hanyuma akumye yinana ta Farao yagiye guca akagozi ka nyuma, ari uko abana b'imfura bapfuye, iby'imfura byose ari uko bipfuye, amaraso araseseka. Abana b'Imana barazimbye. Abisirayeli bari bazimbye. Araheba abana b'imfura barapfa. Imana ntabishika igira. Iyo igomba gukora akantu, gukorera umwana w'Imana, irajana no kwica umuntu kugira we urokoke. None siko byagenze ku Bisirayeli. Ariko ikirababwira ikintu aricyo nshaka gushimikirako. Irababwira ngo ehe rero muri rya joro, irababwira ngo bategure imitsima itambiwe. Imitsima itambiye rero kimwe mu byo niyumviriye, yashaka ibisha n'ingoga. Ujya mwambiro bashiramwo ni makurindire bitutumbe. We yashaka ivyihuta, mutegura imitsima itambiwe. Ariko mu buryo bw'imwemu yashaka kubabwira ngo nihagire umwambiro muvana muri Egiputa, nihagire ibintu vyambiye, nihagire ibicafu muvana muri Egiputa, ivyo muri Egiputa mubisigeyo, nihagire imwambiro muvana muri Egiputa. Nicyo yashaka kubabwira. Mubisigeyo mwitorere iby'agaciro bari byo mujana, kandi barabitwaye by'ukuri. Arongerera ababwira ngo mutegure umwagazi w'intama utagira agasembwa, mubage, muzowurye wokeje, ntimuzovune igufa na rimwe. Haleluya. Amaraso yawo muzoyasige ku bishima ryango vy'amazu yanyu, ngo umuranduzi niyahaca akabona ayo maraso azobarengana.
amaraso. Aha twasomye ijambo rivuga ngo umurongo w'indwi agace B, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. None ko Kristo yatanzwe kw'ikimazi, nivyo yashaka kubabwira, ko Kristo yatanzwe kw'ikimazi mw'impongano y'ivyaha vyacu, kubera iki musubira mu vya kera? Ko Kristo yatanzwe nk'impongano y'ivyaha vyacu, agasesa amaraso ku musaraba ku bwacu, kubera iki musubira mu vya kera? Kubera iki numva ubusambanyi muri mwebwe? Kubera iki ugwanko muri mwebwe n'ikibi cyose nk'uko bivugwa aha ku murongo w'8? Ishari. Kubera iki muri mwebwe hari ububeshi? Kubera iki muri mwebwe mubeshi biguzi nk'uko abanyamahanga bariko baragira muri mino misi goye? Namwe abakristo mugaca mutugira nk'uko abandi bariko baratugira, mugaca mwirengereza ko oya nukuri ntabiguzi 1000, naranguye ku 1000, naho waranguye ku 300 canke 5. Oya nukuri gura kurayo nyene na yandi majambo nta n'urufaranga ugira wunguke. Barabesha, ugasanga n'abakizwa bariko barabesha. Imana idufashe cyane. Umwambiro muko tutumbisha irobe, nta cyaha gito gihari, nta cyaha gito gihari. Oya ejo bundi Imana yari kiransigurira ukuntu kijya cyagezwe cya 10 ari kibi, ntukifuze iby'abandi. Imana irabinyigisha ko biranyagukira, sanga nugwaha runini, kuko ubwa mbere naribaza kubera iki Imana yabishize mu vyagezwe 10. Ego hari ibindi vyenena ko mugabo ibinyene 10 dutegerezwa kugumya tugafata ku mutwe mbere tukabigendana. Ntukifuza ivy'abandi, omengo ni ikintu gito, ariko nagiye gusanga ari icyaha kinini. Rero nta cyaha gito gihari. Umwambiro muke ututumbisha irobe. Ni waba ukora ubesha nico kimwe n'usambana, ni waba uvuga abandi nabi nico kimwe n'uwiba, ni waba nukuri icyaha cyose ni kinini. Ukaba ufitiye inzigo umuntu. Hari ikintu Imana yari kiranyigisha, abantu bagiye kurangiza umwaka barablotse abantu kuri WhatsApp. Urinze ublock umuntu, c'est-à-dire hariho kabaza. Turi kumwe? Imana iranyigisha rero abantu bagiye kurangiza umwaka, hako Imana izomfashe ndavyibuke ndabibabwira, ndabivuge namwe ndabibabwiye. Wowe yarablotse umuntu abafise ama Android, bafise ama telefone WhatsApp, bagenda barabloka abantu kubera yamugizaka nyene, kubera atamukeneye, kubera adashaka kumwumva, ukaba waramublotse. Hari ikitagenda, ni mugitunganya umublokorore. Kugira nawe ntuzosanga Imana yarakublotse, uzobloka umuntu hama nawe usanga Imana yarakublotse. Imana idufashe cyane. Imana navyo nyene byambereye ibintu bikomeye. Rero Abisirayeli bavuye mu buja, ivya kera basize muri Egiputa, ibabwira ngo bakerere umwagazi w'intama w'Imana. Cyari kigereranyo cya Kristo Yesu yaragiye gutangwa nk'ikimazi kugira ngo bari mwisi bacungugwe bave mu buja bw'ivyaha. Amaraso ya Kristo atwoza ico ry'ivyaha, ko twacunguwe n'aya maraso y'igiciro kinini, aya maraso y'igiciro adasanzwe. Yaravyanditse Petero muri iki gice cya mbere, mu gice cya mbere umurongo wa 19, yaravuze ngo ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Haleluya.
umurongo wa 17 uvuga ngo kandi iyo mwambaza ko muyita so aricira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze itarobanuye ku cyubahiro mumara igihe cyo kubinyambukira mutinya muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve muri za ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe n'abasogokuruza atari bishira nk'ifeza canke izahabu ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini ariyo y'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Kwiyo twambaza tuyita papa tumara iminsi yo kubinyambukira ngaha mwisi dutinya tujugumira ibya kera nitwongere kubivundurura twihanire kureka Imana idufashe twihanire kureka apana kwihana uyu munsi ejo ugasubirayo. Pawulo ariko arabahanura icyo yashaka gushimikirako yashaka gushimikira ku bantu bakora n'ivyaha ntibigira icyo bibabwiye. Ejo umuntu agasambana mugabo akabandanya aririmba nagira icyo nanatinye ngo yigirishe ngo ndamenetse umutwe basapfuma guma yicaye abandi bariko bararirimba kuraramangana ivyaha nk'ababa babiraramangana bariko bararamangana abanyakanani kazi fene hasi agahwamika uburake bw'Imana muko kuraramangana ivyaha bibabaza Imana kudatinya icyaha nukuri abaho hanze sibo turiko turabwira kuko bo babisanzwemo kandi abo Imana ivuga ati umunsi ukwiye ugeze bazorokoka ariko abariko barabwirwa nabo mu nzu y'Imana aba bacungujwe amaraso y'igiciro kinene ariko basubiye inyuma bakayoragura bwa busambanye bagasubira mu bubeshi bwa kera. Abo nibo bariko barabwirwa aya masa, abo nibo Imana yantumyeko. Najewe ngisoma amajambo nukuri ndababwiza ukuri nababesha. Iyo mpawe ijambo mbanza kujugumira jewe niyinjiyemwo ndaraba nta mwambiro wa kera undimwo nakahe kantu koba muri jewe akantu k'umwambiro ko tuma ngawa urazi kugawa wese ukagawa kubwo akambiro gakeya ariko kantu nyene womengo ni gato. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Rero yavuze Petero ngo kwiyo mwambaza muyitaso ariyo izocira umuntu wese urubanza itarobanuye ku cyubahiro. Nizorobanura ku cyubahiro kandi iyo niyo yaducunguje, niyo yatumye umwana wayo w'ikinege ifise intumbero ko tubabera nk'uko nayo ari yera. Usomye kuva mu isezerano rya kera Abisirayeli yaguma babwira ngo mubabera, murabambwirira ati mubabera kuko nanje nduwera. Igomba ko bamusenga bababera, ko bayisenga bababera nk'uko nayo ari yera. Abantu no mu vyumba by'amasengesho barasambanirayo bakifurizaniyayo bakifuzanya. Imana idufashe, Imana idufashe kandi cyane gose. Haleluya. Umusiguzi niwe yabivuze neza. Usomye mu Musiguzi 10 umurongo wa mbere yari Salomo niwe yanditse iki gitabo cy'Umusiguzi. Arabivuga neza. Umurongo wa mbere uvuga ngo isazi zipfuye zituma amavuta yinjijwe n'abahinga babimogoreye anuka umuduhu, niko n'ubupfu naho bwoba bukeya bwonona ubwenge n'icubahiro. Imana idufashe, Imana idutabare. Ubupfu naho bwoba buke nk'uko isazi iguye mu mata, nukuri amata araryoshye ariko hagiye mu isazi umuntu abandanya kuyanywa n'umuntu arinda pe, n'umuntu atagira ishishi avuga ati bisa nari nisonzeye mbisa. N'andi isazi irabishe. Aha bavuze ngo isazi zipfuye zigiye mu mavuta, amavuta gusa yinjijwe n'abahinga babimogoreye
ngo anuka umuduhu. Abantu bataba naba ari karananuka, ariko kubera babona izo sazi baca babona umengo yanutse umuduhu, bakayata bakayasesa. Ngo niko n'ubupfu naho bwoba buke buronona ubwenge. Shaka kuba umunyabwenge yambaye amakaruvati, shaka kuba umunyabwenge yashajije neza yambaye neza, shaka kuba umunyacubahiro ameze gute, ufise agasembwa, ufise ubupfu buke bwonona cya cubahiro cyose, bwonona bwa bwenge bwose. Ngo barize ngo n'abadokiteri ngo nabaki, mugabo basambana nubusa, aciye imbere yawe nubusa. Shaka kuba umunyabwenge uvuze bumva bya bindi nyene inama bagira nizo, mugabo udafise intahe nziza bwa bwenge nubusa. Ubupfu buke bwonona byose. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ese ukuntu biryoshe iyo umuntu ahimbaye Imana, ikimwemeza n'abantu, ikimwemeza n'abantu. N'abafise iryinyo ricitse nawe ubibona, n'abacumbagira babona ubwiza, n'abafise imyaka 60 cyangwa 55 nkanje babona umengura umujene, kubera Imana, kubera nta bicafu. Nayo umukobwa mwiza yashajije, erega bye byamabinshikira, nkabona umukobwa mwiza yashajije asa neza nyene, yashokoje neza, ameze neza, mugabo nkarondera ubwiza ukamengo ndiko nokoresha rupe kugira ndabe ubwo bwiza bwiwe. Nkaca mbwirwa ngo hariho ikintu kitagenda neza hariya kinyegeje, kiriko kiratuma ubwiza budaseruka. Yarafise taye nziza mugabo, yarafise mugabo. Nivyo vyabaye kuri Namani mu gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 5 umurongo wa mbere nyene barabivuga neza yuko Namani yari umugabisha w'ingabo, atonye kuri shebuja kandi yari umuntu w'intwari mu rugamba, niwe Imana yaha intsinzi. Murumva ko yari afise ibikenewe byose kugira ngo yubahwe akundwe. Ariko hagaca havuga ngo ariko yari umunyamibembe, ariko yari kwa gasembwa. Ako gasembwa rero ziriya ngabo ntizanakabona, oya kubera yagenda yambaye bya bihuzu, bijya bihuzu byarahapfuka. Hariko kagakobwa kakavuga ngo databuja naho bimeze uku yakura zatene, akazabona byaravyimbye hariya mwitene, akazavuga databuja nukuri yari intwari, databuja yaratonye kuri shebuja, kweri na twebwe turabibona mu muryango, databuja n'umuntu adasanzwe aremewe. Ariko wa mukobwa w'umunyagano, ariko kitagenda kuri databuja. Ese icompa akagenda hari iwacu, hari Imana yokiriye imibembe, yova kwa akagasembwa, umwambiro yomuvamwo, hanyuma akaba umuntu ashimwa mu buryo bwose. Haleluya. Akaba umuntu ashimwa mu buryo bwose. Muyandi majambo yogenda kakira Yesu nk'umwami n'umukiza, imicafu yose yomuvako, hanyuma akaba utahukana intsinzi, ashimwa kubwizo ntsinzi, atoneshwa, ariko ni Imana imushima. Haleluya. Kuko Imana iraba mu mutima, ivyo abandi batabona kuri wewe. Mu mitima wacu harimo ibintu byinshi, ariko Imana burya twese iradusesa. Iyi sesa imitima iriko iradusesa, iratuzi. Hari n'igihe umugore agira ibanga yibikiye, umugabo atazopfa amenye naho vyogenda gute. Hari igihe umugabo agira ibanga yibikiye ryo mu busore cyangwa umumama ryo mu bukumi, umugabo akarinda apfa atigeze amenya ivyabaye. Urigenda ubitse kandi no ngaha arahari, ariko Imana irabizi. Imana irabizi
ko vyabaye hamwe byaba yarakubona iravyinumira bika nta ngorane igikenewe nuko wihana neza. Nidufashe cyane. Reka nzozerere kuri ubu bupfu bwa Salomo. Salomo yari umugabo w'umunyabwenge. Bibiliya iravuga ngo nta wigeze amushikira. Kandi n'ubu uravye Salomo ugasoma ivyo yakoze tujya tuntu nyene yagiye arakora, urabona ko yari umunyabwenge. Wasoma hoho igitabo c'imigani, wasoma igitabo cy'umusiguzi, ukabona ko Salomo yari umuntu w'umunyabwenge ucindirimbo ukumigwa. Ariko Salomo yaragize ubupfu. Imana idufashe nituzohombe impembo mu magodoka. Burya Salomo yahombye mu magodoka. Ubupfu bwa Salomo bwari ubwo gukunda abagore, bwari ubwo gukunda abagore. Baritwaza ngo mwisezerano rya kera, ngo mwisezerano rya kera. Nawe no igihumbi cyose, igihumbi. Nama ndamwiyumvira Salomo, nkiyumvira ubwoko bw'abagore yari afise. Salomo nibaza yuko yashimye kugira ngo erega uri kurasoma mu musiguzi no mu musiguzi niho ubitahura, canke mu ndirimbo niho ubitahura amakuru ya Salomo. Aravuga utuntu ugaca ubona Salomo ukuntu yari ameze. Salomo jewe nibaza ngo Salomo yararongoye abagore b'inzobe. Aravuga toya reka ndababirabura nabo, oya barebare akazana, no reka ndabe mugufi cyasumbya muremure akazana. Salomo yabona udusongoye neza twonze, atako niko kambere nzanira, bakamuzanira. Yabona uwatatagaye ati no reka ndabe n'uwo yatatagaye ngerageze nzanira. Salomo kumbure abamanyinyi yaragerageje, abadafise inyinyi yaragerageje, dazi igihumbi namwe nimwibaza. None mwibaza ko yabashima gute? Yarumva akeneye uhabonye tujya ndabonye akantu gasumba muri bamwe mfise ni mu munzanire. Yabona undi ashimye kumbure yashima ugutwi. Burya rero urukundo nta umenye ibyago, nta umenye kugira ushima uwo mwabanye ufise akantu warabye kandi abandi babona umengo ntacyo kavutse. Salomo nawe niko byamugendeye. Abagore igihumbi aregeranya. Amaze kubegeranya, muri abo yashimye yarashizemo n'abanyamahanga, byose aracangatiranyura, abanyakanani kazura ibiki byose aragerageza. Reka ni nkuko wavuga bati reka ndabu wo mu Rwanda, nawe reka ngerageze uwo muri Kongo, reka ngerageze uwo muri Kenya. Hose akayorora akazana. Ntiyari umukuru, ntibabamuzanira vyoroshe, byose aracangatiranya. Ntagiye gusaza. Bibiliya ivuga ngo bamuhuvya umutima. Niko avuga. Muri iki gitabo cya mbere cy'Abami 11 uzomye ku murongo wa 3 harabivuga neza ngo yari afise abagore 700 b'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'inshoreke. Nuko abo bagore biwe bamuhuvya umutima. Umurongo wa 4 uravuga ngo kuko amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe kuzindi mana. Nuko umutima wiwe ni wabugitunganiye Uhoraho Imana yiwe nk'uwase Dawidi. Imana idufashe cyane.
aca atangura rero kububakira ibigirwamana. Umugore akaza, sheri uyoje w'Imana y'iwacu niyo nishakira. Ibifaranga ni yarabifise agaca kimubumbira akamushirira ngaho. Uwundi yahengera kiraryamye kiraruhutse, sheri nanje ndishakira Imana y'iwacu, agaca mubumbira akamushiriraho. Bose ibigirwamana arabaha barasenga, kiza gusaza. Urazi ko tarashaje gisaza nabi, giheza nabi, igitama cacu cari kiza ubwenge. Ashaka kugaruka ndabereke rya jambo bavuga ngo ubupfubuke bwonona ubwenge n'icubahiro kuko yaragifise. Kandi ubu ni Salomo yavyanditse kumbure yavyanditse muri irya misi ya nyuma ya bwa busaza, amaze kubona ubwenge bwononekaye, icubahiro cyose cyamuvuyeko, aravuga ati ndabibonye, ubupfubuke bwonona ubwenge n'icubahiro. Imana rero idufashe. Burya ndarangije. Nico nagutumwe ko ngukureho umwambiro wa kera. Nukuri turi mu minsi mibi, mu minsi mibi, mu minsi mibi bakozi b'Imana. Iminsi ni mibi, iminsi ni mibi kandi gose. Itoka baye mibi, umuntu arongoye abandi, ivyo abuza abandi akaba ari waca bikora. Ivyo vyakabonetse. Kubuza umwana konona indya akaba ari wucu zonona. Kubuza umwana kubesha we ugaca wibuka nasambana. Nico gituma niko ndavuga abakozi b'Imana iminsi ni mibi. Ni mibi cyane gose. Ni mibi. Namaze kuronkira ijambo, umuntu niwe yaciye anganiriza. Arambwira ati mama ndabigenze gute? Urumva byagenze uku. N'umugenzi yaje kumpanuza. Aje kumpanuza hanyuma ngo yagiye kwa pastori. Pastori aca mubwira ngo uzoze ndakuvure. Apana byo kuvura by'imitima. Basigara abadogiteri mubiri wabo. Mbega kakandi bagenda bambaye ahanagaki tensiometre. Nitwa abapastori bagendana mu biro baja gukaba imitima bumve ko imitima ari sawa. Sigaye bapima imitima baratugendana. Urumva agiye kumubwira umumama, yaragiye kumubwira ko afise ikibazo c'umugongo, ngo uwo ni jewe nzowuvura. Iyo ni inkuru yabaye sikera, yabimbwiye hirya y'ejo. Ndavuga nti yemwe ibi bintu nibara. Uwo rero ahagaze dimanche, umuriro uraka. Mugari we yemereye ko agiye kumuvura umugongo hirya y'ejo. Imisi ni mibi. Dukureho umwambiro wa kera. Burice kandi bugira buci. Ntiduzohomba impembo mu magodoka. Urazi konona watanguye mu by'imwemu ugasanga uri kusozera mu by'umubiri ko atawuze umunsi n'isaha. Erega ashobora kuza wari kuravura wa wundi atari uri dogiteri. Aba pastori babaga imigongo kuva ryari? Babaga imigongo mwabakenyezi. Namwe muragende urumva ngwaye. Imisi ni mibi. Tube maso rero, tube maso kuko wa mubi wewe ari karakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bahombe impera mu magodoka. Rero Imana idufashe cyane. Nukuri ryari ryo jambo, reka ndeke kuvuga byinshi. Ryari ryo jambo yuko dukwiye gukuraho umwambiro wa kera. Turabonye abantu basamaye. Umunyabwenge wa mbere, wewe urasumbye ubwenge Salomo.
utabaye maso ko yari afise ubwenge nibona ukuntu yaguye mu mutego bwa bwenge nimumubuze gukwega abagore bose b'abanyamahanga akikwegerako. Uyu munsi abakobwa usanga yashimye ngo je nashimanye ngo n'umuhungu ngo uzomukiza nono ngo azokizwa mama azokizwa namwe murarenza urugero. Ninde umukobwa hano ashobora gukiza umuhungu? Ninde umuhungu hano ashobora gukiza umukobwa? Ibyabaye kuri Salomo bikubera akarorero. Yakwega abanyamahanga bose ngira nawe nyene yibaza ngo bazokizwa. Azobakiza muri bwa bwenge bwiwe ko atabakijije. Aho kubakiza baramukweze bamujana muri vya bigirwamana vyabo. Tube maso nitujane nyabahururu, tube maso nidusange twawe akayombekere twabivuyemwo. Umwambiro wa kera dukureho, umwambiro wa kera dukureho. Ukaba wakijijwe uvuga menshi. Hari ibyizigiro yuko ayo menshi wo yavuga uvuga Kristo. Ni wasoma ijambo ry'Imana rikaba muri wewe rigwiriye, ubu rero nuzovuga menshi uvuga abandi, uzovuga menshi uvuga makuru ya Kristo. Haleluya. Kandi birashoboka kimwe gusa twame twisuzuma uko bukeye uko bwije. Ubu turi y'umwaka uku n'ukwezi dutanguye kwa nyuma. Mbega ibyo twabayemwo tuvyinjirane hariya kandi harimwo n'ibitari vyiza. Reka muri iyi minsi rero wiyinjiremwo nanje niyinjiremwo. Ibitagenze neza muri uyu mwaka tubihambe. Muri uyu mwaka nyene w'2024 ibyagenze neza emwe tubyambare tubikenyere tubijabukane. Ariko ibitabaye vyiza tubihambe tubisezerere hanyuma tubandanye urugendo amahoro. N'igihe cyo kwinjira murabe ko atamwambiro uri muri wewe. Nta mwambiro w'ububeshi, nta mwambiro w'ubusambanyi, nta mwambiro w'ubusuma. Aha simvuze kubiba Imana. Erega nawo n'umwambiro abantu mu gibigira 10 vy'Imana. N'umwambiro mubi wopfuma wiba umuntu. Aho uko wiba Imana ari izocira ubanza. Ariyo yavuze ngo uravumwe. Uravumwe wewe utanga ikigira 10 kidashitse. Uravumwe wewe wiba Imana. Niko bariko baragira abo mu gihe cya Maraki. Arababwira ngo nukuri wa muvumo murawuvumwe. Kubera ntibadi bagitanga ibigira 10. Aho ushobora kubugicisha kuwepfo. Udatanga. Kandi ukaza ugahimbaza ugatazira eke ibiganza biranduye. Byari kuba bitanduye yaba wazanira Imana ivy'Imana. Nuwo n'umwambiro nuvyinjirane mu mwaka tugiye kwinjiramwo. Mugabe ivy'Imana navyo mu bihe Imana. Na Yesu niko yavuze. Ibya Sezari mu bihe Sezari, ivy'Imana navyo mu bihe Imana. Ibya Obere ni mu bihe Obere. Hanyuma ivy'Imana mu bihe Imana. Udatanga ikigira 10 uravumwe. Nuwo n'umwambiro udakwiye kujabukana. Jewe rero hanagomba dusenge narangije. Nagomba dusenga umuntu azi ko afise akambiro kari muriwe. Nanya ndakubwire ko ejo wundi kazotutumba gatutumbe usigare n'ukubonye abona vya bindi. Ukubonye abone bubeshi, ukubonye abone umuntu aregetereza, umuntu avuga abandi, umuntu w'umusambanyi, umuntu yiba. Nagomba rero mpamagara abantu bafise akambiro muri bo kari kakiri muri bo. Nukuri burya Imana ikabibesha. Imana ntibesha. Ntibesha. Umwambiro wa kera ngwino dusenga Imana uvemwo. Arababwira ngo bari we wisuzuma niwe wiyizi. Umenye uko uhagaze mu kwizera. Mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mu mutima wanje canke mu mutima wawe. Wisuzume niwe wiyizi. Akakanya Imana iguha umugisha wewe wateye intambuko.
iyi ntambuko noyita ko ari intambuko yo kwizera kugiye kugirirwa neza. Nimba wari ufise umwambiro uri muri wewe, wizere kugiye gushobozwa yuko uwo mwambiro uranduranwa n'imizi muri wewe. Nimba wateye intambuko kubw'ikibazo ufise, wizere Yesu ari hano, umukiza ari hano, inyishu y'ibibazo byacu byose ari hano. Niwe Kristo Yesu yabambwe kubw'ingorane zacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana y'inkomezi, uri kugira ubagirire neza. Hari umwambiro wari muri bo, mwami wa kera w'ibyaha bitandukanye, w'ububeshi, wo kuvuga abandi nabi, umwambiro wo kwidodomba, umwambiro w'ubusambanyi, umwambiro w'ubusuma, umwambiro umuntu wese yateye intambuko kubw'umwambiro, ndasenga mu izina rya Yesu, uwo mwambiro uranduranwe n'imizi muri mwene data. Uwabesha ntakongere kubesha, uwahora yiba ntakongere kwiba, uwasambana ntakongere gusambana, uwari afise urwanko muri we ntakongere kugira urwanko. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengera, uyu yamasenga kugira ngo abihebe bikanka, ejo bikagaruka. Mu izina rya Yesu, iyi myuka y'akaronda, ibyo bakuye ku bavyeyi, kuri ba sekuru na ba sekuruza, canke ba inakuru na ba inakuruza, mu izina rya Yesu bibandanya kubizingirirako, ndabifashe mpiri. Mu izina rya Yesu ndabisanganguye, iminyororo yose ndayikera. Mu izina rya Yesu byose ndabicagaguye, ndabiranduranye n'imizi mu bugingo bwabo. Mu izina rya Yesu reka mwene data bohoke yidegembye. Mu izina rya Yesu ibyaha ntibikongere kuba muri we, ibyaha bibuza amahoro, ibyaha bituma tuba babi, ibyaha bitwambura icubahiro, ibyaha bitwambura ubwenge, ibyaha bitwambura ubwiza. Mu izina rya Yesu reka byose biranduranwe n'imizi, abohoke, abe muzima, yere derere, agenda atunganye, agororokeye Imana. Mu izina rya Yesu niho kuyikorera kwiwe kogira ikimazi. Mu izina rya Yesu urakoze, turagushimiye. Uwateye intambuko kubw'ibibazo afise, byari bimusonze, byari bimubabaje, byari bimubujije amahoro, mbere yavyibutse agiye kuryama itiro rikaguruka. Mu izina rya Yesu ndasenga, Mana wewe wishura ibibazo, wewe wakuye ku kidengeri wa muntu yari amaze imyaka 38, wewe wakijije wa mugore yaragwaye ubutinyanga imyaka 12, wewe ushobora byose, wewe wazuye Lazaro ntakikunanira, wewe wazuye wa mwana, wewe wa mupfakazi ntakikunanira, ushobora byose. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, wewe inzira zawe zirenga igihumbi, ndasenze kwiyimira y'umwaka. Uyu mwaka ntuhere utamubereye inyishu, uyu mwaka ntuhere utamuruhuye umutima, uyu mwaka ntuhere utamuriho ideni, uyu mwaka ntuhere utamugiriye neza ngo umutabare. Mu izina rya Yesu ibyari bimuhanamiye bisubizwe inyuma, bitembe. Mu izina rya Yesu nawe haguruka yeme, yarose intsinzi, yahawe intsinzi. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami, turagushimiye, turagukengurukiye, turagukomeye amashyi menshi. Turakiriye inyishu y'ibibazo, turakiriye inyishu y'ingorane, turakiriye kuko uri Imana ishobora byose. Turakiriye kwishurwa nawe. Urakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagukomeye amashyi menshi, ubikoze. Abagwayi ubakize, abagwayi ubakize, abagwayi ubakize. Ndatuye gukira, ndatuye gukira, ndatuye gukira indwara zose, indwara z'uburwayi
abagwaye bamererwe neza mu mibiri kugira ngo bagukorere bamerewe neza. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo.